Biragoye cyane kwemera ko hari ibiterwa bijyana kuri no mubumbe w'isi dutuyeko, ndetse n'uwo bigusigurira vyo kugora cyane kugira ngo ushobore kuvyemera kiretse uvyiboneye. Ariko vyemere nivyo, les plantes carnivores, ivyo ni ibiterwa birya inyama na cyane cyane ibinyabuzima by'ubwoko bw'ibikoko bitagira amagufa, ico bita les invertébrés. Ubushakashatsi mu isi bwerekana yuko hari ubwoko burenga 700 bw'ibiterwa bisanzwe bitunzwe n'inyama z'ibindi binyabuzima. Je ndi Didier Nkengurutse, kaze mu kiganiro vyemere nivyo. Ngibi ibiterwa ndyanyama bike muri 700 twashimye kugira ngo tubayagira amateka yavyo. Abantu benshi tuzi ko ibiterwa bimera bikoresheje ibi bitunga nka umuco, lumière, amazi, eau, ivyunyunyu canke sel minéraux canke wanashaka intabire. Aha rero iki giterwa gigakoresha ico bita photosynthèse mu guhingura umwuka utuma gikomeza kubaho. Photosynthèse ni mekanisme cyangwa se igikorwa cy'igiterwa plante chlorophyllien gikora kugira ngo gishobore kubandanya kibaho. Ibyo nabyo icyo gikorwa cyose kiba kigizwe n'icyo bita dioxyde de carbone, igiterwa gikenera ariyo CO2, amazi, eau hamwe n'icyo bita les ions minéraux. Ibyo byose bigashoboka ari uko igiterwa kibifashijwemo na lumière, umucyo. Inyuma yo gutunganya ibyo byose, igiterwa kiraheza kigasohora icyo bita oxygène. Ngubwo urugendo igiterwa cyangwa ikimera cyose bita plante chlorophyllien igikora kugira ngo gishobore kubandanya kibaho. Twababwiye neza nkuko ibiterwa byose bikora icyo bita photosynthèse, les plantes chlorophyllien. Ibindi byose biratungana ariko hakabura ikintu kimwe, les ions minéraux. Nibyo bya biterwa rero bigerageza kurondera les ions minéraux mu nyama z'ibinyabuzima bitandukanye, udukoko, les insectes cyangwa les invertébrés. Hari ibiterwa byinshi rero bikoresha amayeri menshi kugira ngo bishobore kwironka ifumbire ishobora kubifasha kubaho. Reka tuvuge ku giterwa cyitwa Dionée attrape-mouche. Iki ni igiterwa gikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki rero gifise amayeri n'ubuhinga bwo gukwega udukoko. Iki gifise ibishurwe bifise forme nk'urwasaya canke wanashaka amashwari. Kikagira amenyo atonze ku murongo neza neza kujya kwifi yitwa piranha canke requin nibuzizi. Iyo gishaka gucakira udukoko gisohora impumuro inuka. Iyo mpumuro ni nayo ikwega udukoko twinshi nk'isazi. Izo nazo zikagwa muri ryashurwe kigahita gifunga mashware yacu mu kanya gato cyane nkako gukomaguza. Inyuma yo kumira twa dukoko tumaze kuba twinshi, ico giterwa cha Dionée gisohora ivyo cyariye gikoresheje sécrétion d'enzymes protéolytiques. Izo nazo zifise igikorwa cyo gusambura canke gushwanyaguza amaproteine yo muri twa dukoko zikoresheje molekile z'amazi. Murumva neza ko ikibazo c'intabire kuri Dionée attrape-mouche kiba gihejeje gukemuka, ubundi ubuzima bwacu bukabandanya. Namayobera, reka tuvuge kandi kino giterwa citwa Utricularia giba. Iki kimera cama udushurwe dusa umuhondo. Ikimera nk'ibindi biterwa bikamera akenshi mu mazi. Iki gikenye cyane cyane iki gitunga cyo mu bwoko bw'ivyunyunyu nka azote. Kubera ko mu mazi kibura cyane azote, iki rero kiragerageza gukura ibigitunga mu dukoko two mu mazi tuza kugwa kuri cyo. Kugwa ko gusa kagashurwe gaca kifungura kakamira bunguri twa dukoko, ibigitunga bikaba birabonetse. Sivyo gusa, hari nk'igiterwa cyitwa Nepenthes norciana. Iki cyo kirayobeye nk'ibindi biterwa bishurika amashurwe. Iki cama ibintu nk'ijage bimeze kujya kwijage n'imbuyizi canke icyansi kimwe bakamiramwe amata. Iki giterwa c'indyanyama gikomoka muri Aziya neza muri Borneo.
kikaba mu bwoko bw'amanepantasiye. Aka karere ni nk'ukuzimu n'urupfu cyane cyane ku bindi binyabuzima kuko huzuye ubwoko bwinshi bw'ibiterwa bijyana. Iki giterwa Nepenthes norsiana cyavumbuwe no mu mpera z'ikinjana ca 19 n'umuhinga w'ibimera Madame Marianne North. Iki giterwa gitungwa n'ibinyabuzima bigizwe n'udukoko gifata gikoresheje uburembo sia. Jya kwandika kuri Google wandike Nepenthes norsiana uraja kubona ko ari kimwe mu bwoko bwa Nepenthaceae bijyana kandi biteye ubwoba cyane. Iki gikoresha uburembo bwacu buri muri vya bishurwa bimeze nk'ijage mu gufata udukoko. Kubatazi uburembo bumeze neza nka colle. Utwo dukoko tuza kuri cya giterwa kununuza ubuki kuri Nepenthes norsiana kubwa amahirwe make. Turanyerera tukitu muri vya vyansi bifise imifuniko, ivyatwo bikaba birarangiye. Nivyo mwibuke neza ko twababwiye ko ibi biterwa bitungwa n'ifumbire iturutse mu binyabuzima birya. Usivye twebwe abantu canke ibikoko natwe hagera igihe tugasohora ivyo twariye. Ibiterwa vyo mu bwoko bwa Nepenthes vyo bikoresha ico bita digestion enzymatique canke digestion bactérienne. Mwumvise neza ko hari ibiterwa bijyana biba ku butaka? Niba umenyereye ibiterwa nk'imyungu, amateke, ibijumbo, amashurwe cyangwa n'ibindi biterwa byose biba ku butaka bitajyana, ubuho reka tuvuge kuri Cephalotus follicularis. Iki ni igiterwa kijyana nk'ibindi biterwa, nacyo gitegerezwa kurondera iki gitunga. Iki kiramira bunguri udukoko twinshi tukidugako nk'utunyegeri turondera ico turya mu mashurwe yacu. Iki kiri mu bwoko bw'amacephalotaceae. Iki giterwa ubwacu kiratangaje cyane, ibintu bimeze nk'udukono n'amababi yacu vyiza cyane ku buryo bikwega udukoko twinshi. Utwo dukono ubwatwo sitwo nkwezi y'urupfu ku bindi binyabuzima, ahubwo amazi ari muri twa dukono niyo akora igikorwa gihambaye. Iyo udukoko nk'utunyegeri, imiswa, intozi tuduze kuri cya giterwa, turanyerera tukitura muri y'amazi tugasoma nturi tugapfa, itunga cya giterwa follicularis bikaba birabonetse. Iki giterwa giteye ubwoba ku tunyabuzima duto duto nk'imiswa. Gituruka muri Australie, gikurira ku bushuhe butarenze °C 5. Kikororoka kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icenda, ntabwo kirenze santimetero 60. Mwakoze cyane kudukurikirana. Mwari kumwe nanje Didier Nkengurutse. Ntiwibagiye gukora subscribe, mwongere musangize abandi iki kiganiro nimba cyabarishimishije. Naho butaha.